Ndasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese akurikiye iyi mboneshakure Juru TV aherereye. Ni umwanya w'amakuru agezweho. Inyenzi yahisemo yurira umurundi w'inkoko. Uwo mugani waciwe na Hussein Rajab ariko avuga ko ibibazo Petero Nkurunziza ariko aratera abarundi kubw'ikiringo ca gatatu bizomugirako ingaruka zikomeye. Mu ntahe yiwe Hussein Rajab yavuze ko burya ivyo benshi batazi nuko atarazi cane Nkurunziza kuva asabirwa kuzanwa ku rugamba gushikaho yagizwe indongozi y'umuhari. Rajab yabanza kubaza abaguma hafi ya Nkurunziza uko bamubona, nkuko vyemezwa n'abari mu ntaguheka ku rugamba za CNDD-FDD. Bavuga ko Rajab yari indongozi yubahitse cane ku buryo hatari wariwe wese yapfa kumwegera kugira hagere aho yicarana na Nkurunziza. Nuko abari begereye Nkurunziza baguma bamusigura neza kwa Rajab. Abo bahoze ku rugamba bemeza ko Rajab ari we yafata ingingo zikomeye z'umuhari, ariko akaba atashatse kuja imbere kwanka ko idini ryiwe canke Isilamu abansi borikoresha mu gucafuza CNDD-FDD, ko wari umuhari urongowe n'umuyisilamu ntuhave witirirwa iterabwoba. Nico gituma kenshi cane yarungika abandi bantu bagaseruka aho we yari kuba ari. Ubwiwe Rajab yavuze ko gutegura uko Nkurunziza azoserukira umugambwe mu biganiro vyo guhagarika intambara gushikaho aba umukandida wa CNDD-FDD mu matora ya 2005 ari abari begereye Nkurunziza bemeje ko atakabikiriwe. Nawe uwavyemeje rwose yabaye Sylvestre Ndayizeye azwi nka Budara, yahoze ari buramatari wa Karusi. Budara niwe yasumvya abandi kwegera Nkurunziza kuko bararaye ku buriri bumwe. Kuba hari amafoto yerekana Nkurunziza na Rajab bari kumwe mu bihugu bitandukanye mu ngendo z'akazi k'umuhari, Rajab yavuze ko vyabaye nyuma yuko amuhawe n'abamuzi, nawe aca atangura kumujana kumwerekana mu bari inshuti zishika z'umuhari CNDD-FDD. Vyongeye ko ari ukugira batesha agaciro ingingo y'ubutegetsi bwa Petero Buyoya bwaheruka gucira igihano co gupfa Nkurunziza mu 1998. Hari inkuru zivuga ko mu gihugu ca Tanzania hari umugenzo w'amasengesho ukorwa iyo bariko barasabira umugambwe CCM n'umukandida bagiye kuwuserukira mu matora. Umugirwa woba warakorewe umuhari CNDD-FDD na Nkurunziza yategurwa kuwuserukira. Izo nkuru nyene zikavuga ko hari abarongoye ayo masengesho bongereye indongozi za FDD ko hari ibimenyetso vyerekana ko Nkurunziza ashobora kuzohemuka bageze mu gihugu. Makuru yemezwa na bamwe mu bari indongozi z'umuhari CNDD-FDD ico gihe avuga ko bamaze kuvyumva bafashe ingingo yo gushira imbere umugambi w'amahoro kuko bari bawunyotewe ari benshi mu Burundi no mu makungu, nayo ibindi rero bakazobihinyanyurira mu gihugu. Ryavuye ritaha. Muri aya makuru mugiye gukurikira amakuru adasanzwe. Bagishika rero mu gihugu mw'ikoraniro rya mbere ry'umuhari CNDD-FDD ryabereye i Gitega muri 2004 niho batangura kubona ishusho ya Nkurunziza batari bazi. Ico gihe yaragumutse ko atari we bagize umukandida, aca atuba ibikorwa byose vya CNDD-FDD. Iyo nyota rero nk'iyo umurima w'umuceri Nkurunziza yerekanye yo kuja hejuru y'abandi cari ikimenyetso simusiga ko umugambi w'abagumyabanga ugiye guhura n'ibibazo bikomeye. Uwo mwina wa Nkurunziza niwo bari abanzi ba CNDD-FDD bakoresheje mu kumvikanisha ko ari we akwiye kwama ku ngoma. Cari igiharuro c'ubwenge kidasanzwe c'abanzi ba CNDD-FDD kugira ivyaha vyabo ntibizokwigera bija habona. Barondera bagunganisha Hussein Rajab n'uwashaka iyubahirizwa ry'amategeko na Nkurunziza nk'uwarazwe inshinga n'inyungu ziwe atitayeho amategeko. Gutyo biracafuza CNDD-FDD kisanga akuba urukiza yabaye icago ku Barundi. Mu ntahe yiwe Hussein Rajab yaremeje ko Major Petero Buyoya yari incabwenge idasanzwe Uburundi bwari barutse, ariko igihugu cahombeye nuko ubwo bwenge yabukoresha mu kuryanisha Abarundi kugira we n'akarwi kiwe bashike ku nyungu zabo. Amakuru avuga ko Nkurunziza maze guhemuka ibihangange vyahoze bigwara muri FDD bashatse kumwihora kenshi, ariko Rajab akabankira kuko we yarazi ko Nkurunziza ari itara rihabwa umuriro n'imoteri hariyo Buyoya. Byasaba rero ko habanza kwigwa uko batandukanywa.
Gutandukanya ba Petero babiri ni igikorwa cari kiraje inshinga cane Rajab kuko yariyo nzira yo gutorera umuti ibibazo vy'u Burundi. Bwa mbere rero vyarakunze muri 2014 bapfuye ivyo bwirizwa shingiro mu nkuru twagiye turanabagezaho. Muri 2016 we yarasubiriye ararondera Nkurunziza amubwira ko adashize inguvu hamwe Rajab azobafata vyoroshe na ryari yasohotse ibohero. Inkuru zivuga ko rero bahavuye bemeranya kurengera batandukanya maze bagasubira gukorera hamwe kugira barabe uko boshira hasi Rajab. Amakuru rero avuga ko hari umurwi w'abanyabururi bari begereye cane Buyoya ariko bari bamaze kurambirwa uburyarya bwiwe bibiye ibanga Rajab ko ba Petero babiri basubiriye gukorana. Ico gihe rero bategekanya guhurira i Bujumbura mu mwaka wa 2017 kugira bategure uko botega imitego ibikorwa Rajab yarimwo. Nawe Rajab yaciye abwira wa murwi w'ibihangange bo nzego z'umutekano witwa Cercle des Généraux wari ufise ihuriro bita Club des Démocrates ko bokoresha baje abafise Nkurunziza na Buyoya ntibasubire guhura. Ivyo bihangange rero vyaciye bituma abajenero batatu baja kwa Nkurunziza bamubwira ko bafise amakuru y'uko umwansi w'abarundi umwe yabahekura mu 1988 n'1930 hagira aze mu Burundi kandi atagenzwa n'amahoro. Ambwira ko Buyoya yari yihenze agahonyora mu Burundi baca bamutsinda hasi izuba riva. Ubutumwa nk'ubwo rero bwari bukomeye inyuma y'ivyari vyashikiye General Adolphe Nshimirimana na General Atanaze Kararuza. Kubuza ba Petero babiri gusubira guhura yari intsinzi ku bashaka kubugura igihugu. Amakuru rero akavuga ko Buyoya yabonye ko ivya Rajab bitoroshe yaciye ategura umurwi ndetse umurwi wari urimwo abantu b'abatutsi banyengeterewe n'amacakubiri bise Tutsi Power bo hirya no hino kw'isi. Mu kubegeranya rero Buyoya yaberetse ingaruka mbi bazogira igihe Rajab yobafatana igihugu akoresheje Forebu abahenda yuko afise amakuru ko Rajab rero azoca ahonya abatutsi kuko aribo bafashije Nkurunziza mu kumwimbira icobo. Bibutsa ko Rajab rero afise umugambi wo kuzura kabuze mu gukurikirana ivyaha vyakozwe kuva kera ko n'uwoba atabikoze yazosanga vyakozwe n'umunyamuryango wiwe. Gutyo rero urwo ruhigi ruzobagira ko ingaruka bose, arico gituma bakwiye kuja hamwe bagatesha Rajab ntashike ku ntumbero ziwe. Abaguye rero muri uwo mutego bari mu bihugu bitandukanye vya Buraya, Canada na Amerika. Babo rero batanguye ibikorwa babihera mu gihugu c'u Rwanda. Imvo rero yatumye bahera mu Rwanda nuko Buyoya yari yabahaye amakuru ko umukuru w'igihugu c'u Rwanda ari Somambike cane hose ni Rajab. Ariko ivyo ntitwobigarukako cane, gusa amakuru twaronse avuga ko Kagame yagaye izo ncabwenge z'abatutsi, ababaza ukuntu bita incabwenge ariko bakigwaye umugera w'amacakubiri, ababaza n'ukuntu bashobora gushigikira umuntu ari we Nkurunziza ariko arasambura igihugu kirimwo bene wabo bakagwanya ushobora kucubaka kikagira ijambo n'igitinyiro mu makungu. Inkuru rero zivuga ko abo biyita imfura z'abatutsi basubiye inyuma banyagiwe ku majambo Paul Kagame yababwiye. Buyoya rero niho yababwira ko Rajab yarinze abananira kuryamika akiri mw'ishamba, bikabananira kumwica akiri mw'ibohero yidegembya azobaruhisha. Niho Buyoya rero yabwiye ko asigaje ikarata zibiri zonyene zo gutembagaza Rajab, nizanka ivya Buyoya na Nkurunziza bizoba biheze. Hari imitego ibiri rero ya Buyoya, reka nayo tuyigarukeko. Icambere ni igikorwa ca mbere kwari ugusubira guteranya Rajab n'amakungu. Inkuru zibanga zivuga ko umuhari Forebu wari ufise umuhetsi asanzwe ari umukuru w'igihugu akomeye muri EAC. Amakuru rero yamusavye ko yabera ijisho ku bibazo vy'u Burundi kuko yari yasanzwe abizi ko kuva ku nkoro ya Jean Baptiste Bagaza umuhetsi wa Forebu hagarageze aho atanga icegeranyo mu makungu ko yahanuye kenshi Petero Nkurunziza akica amatwi bakabarundi bagwa mu yandi makuba y'ubwicanyi. Amakungu rero akwiye gutanga uburenganzira babishoboye bagafata ibintu mu minwe. Izo nkuru nyene zivuga ko bituma umuhari Forebu wa Hussein Rajab ari wo wari wahiswemwo ugushigikirwa ari ukubera werekana inzira itomoye kubugora igihugu hadatikiriye inganda. Ivyo navyo rero vyashimangira n'amashusho y'inama ya Forebu Hussein Rajab yerekanye mu makungu, aho Hussein Rajab yaboneka
yicaranye n'abajenero bashika 10 bahurikiye muri Cercle des Généraux hamwe n'izindi ndongozi zikomeye za CNDD-FDD sanzwe rero bafise n'ijambo rikomeye mu gihugu. Akabirya iyo nama ikaba yarabereye mu Burundi, ibikorwa bimwe vyabereye mu ntara ya Cibitoke, ibindi bibera mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru rero avuga ko wa murwi udasanzwe wagenwa n'amakungu akurikiranye iyo nama ikibiriraho canke teleconference baribonera uko afise ijambo rya nyuma mu gihugu bayitavye. Mu kwemeza amakungu ko vyose biteguwe neza, iyo nama Hussein Rajab yayijemwo yari yarayatangaje ko soza mu Burundi abicishije mu kinyamakuru ciwe Humura Burundi mu nkuru yo ku wa 21 mu kwezi kwa gatatu 2018. Ayo makuru nyene akavuga ko Nkurunziza yagerageje gutangiriza kugira Rajab ntahonyore ku butaka bw'u Burundi, ariko ntivyakunda kuko yinjira yakiriwe n'uwatwara igipolisi mu karere k'ubuseruko. Ageze mu gisagara ca Bujumbura, amakuru rero avuga ko Hussein Rajab yagendeye mu miduga ya Rurura General Ngiyoni Bunyoni. Amakuru avuga ko Bunyoni nk'uko yama hari ivyo yari yasavye Rajab azomuha kugira fashe muri ico gikorwa. Abaserukiye ibihugu rero tura kw'isi, abaserukiye Afrika n'abaserukiye EAC barakurikiranye vy'iyo nama, bose barumiwe baravye ubuhinga budasanzwe ico gikorwa cakozwemwo. Niyo yabaye imvo yo guha urusha umuhari Forebu ngo uhindure ibintu mu gihugu imbere y'uko amatora ya 2020 agera. Inkuru zidasanzwe zivuga ko mu bariko bakurikirana ibibazo vy'u Burundi harimwo abaserukiye igihugu c'Ubufaransa n'Ububirigi bahavuye bibiri banga Petero Buyoya ko ivyiwe biheze. Rajab rero ahawe uruhusha rwo gusubiza igihugu ku murongo. Buyoya rero yaciye abasaba kumusabira umubonano wo kubarongoye uwo murwi. Yarakiriwe nk'uwahoze arongoye Burundi, arabaza ati none ko Rajab afise ibihangange vyegereye Nkurunziza arinda gukoresha intambara gute kandi vyoroshe kumugondoza? Nkurunziza hakaba ibiganiro vy'amahoro hagati yabo atamaraso arinze guseseka. Arasubiriye ati jewe nk'uwuzi ivy'intambara hari igihe utera wibwira ko ushika ufata ivyari gutwara amasaha bigatwara imyaka. Ndicabona ko ibiganiro ari vyo vyanje biheza ingorane henshi kw'isi gusumba gutera intambara. Yarahejeje abibutsa ivyabaye muri Iraq, Syria, Libya n'ahandi kw'isi ko intambara zononye vyinshi gusumba ivyo bibaza ko bashaka gukiza. Rero ko vyoba vyiza hakoreshejwe igitsure c'ivyo bihangange mu kugondoza Nkurunziza yemera ibiganiro. Inkuru zivuga ko ico Buyoya yashaka ko ari ukugira habaye ibiganiro hagati ya Rajab na Nkurunziza zoca atekesha imitwe Nkurunziza ukuntu hoba ikigongwe c'ikivunga nka kimwe Rajab yanka muri 2003 yarusha, maze mabi yagirizwa Nkurunziza nabiwe ntahamwe. Gutyo rero ntibizoba bigikunze ko Buyoya n'akarwi kiwe nabo bashengezwa. Uko niko rero ibikorwa vya Forebu vyahagaritswe. Iki rero cari igitsindo gikomeye Buyoya na Nkurunziza bari batsinze Rajab. Ikarata ya kabiri rero nk'uko twabibabwiye, Buyoya amaze kubona atsinze Rajab mu makungu yaciye arondera uko aja kumusambura mu karere ka Yase ahitwa ko hari ibirindiro vyiwe. Buyoya rero yarasavye umubonano mw'ibanga kwa John Pombe Magufuli yatwara Tanzania. Yagezeyo Buyoya yamubwiye ko hari amakuru y'ibanga afise yemeza ko mu gihugu ciwe hariho hategurirwa ikiroberi gishaka gutembagaza inshuti yiwe Nkurunziza, kandi hari abategetsi bo hejuru mu mugambwe CCM bafasha uwo muhari mw'ibanga. Niho Buyoya rero yamurangira ibi bibanza biberamwo ibikorwa vya Forebu. Buyoya yabwira Magufuli ko abo bategetsi bo umugambwe wa CCM aribo bariko batuma Burundi budatekana kuko hari inyungu baronderayo. Amakuru avuga ko Magufuli yatohoje asanga nivyo, arashavura bikomeye kugeza aho yagirije abo bategetsi ko bahemukiye igihugu. Abategetsi ba Tanzania baserukiwe na Jakaya Mrisho Kikwete baregereye Magufuli baramwereka ko umugambwe CCM atari bwo bwa mbere ufashije mu bibazo vy'u Burundi, bitaye ko umugambwe CNDD-FDD aribo bawureze bazi ivyawo ku burebure. Ariko Magufuli ntiyanyuzwe kuko Nkurunziza yari yaramusiguriye ububi bwa Rajab igihe bahurira Ingara. Nayo Magufuli akaba atigeze amenya ibibazo vy'u Burundi kuva kera kuko muri CCM atamye mu ndongozi zawo. Ico gihe rero Magufuli yaciye afata ingingo ko Hussein Rajab afungwa icamaso kugira ntihagire igikorwa na kimwe yasubira gukora, kandi aho hose hari ibikorwa vy'umuhari Forebu hugarwa burundu.
Vyavugwa ko rero umuhari Forebu wari ugizwe n'impande zibiri, bamwe bari mu Burundi mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi, kandi bari hanze y'igihugu. Iki rero cari igitsindo ca kabiri gikomeye Buyoya na Nkurunziza bari bahejeje gutsinda Rajabu. Mu guhimbaza iyo ntsinzi, Petero Buyoya yararungikiye ubutumwa Hussein Rajabu bwo kumukora kw'itama. Yamubwiye ko vy'ukuri yaburondeye incuro nyinshi kugira amugandagure kuva akiri mu rugamba, aramubura kuko yari afise inshuti nyinshi hirya no hino kw'isi. Mugabo nawe bivanye n'inshuti afise zikomeye kw'isi, Rajabu atoshobora kumufata ngo amushire imbere y'ubutungane kiretse amugandaguye. Ni nkuru rero twari twabateguriye, tukaza no kugaruka ku kindi gice cayo ca kabiri nk'uko muza kubikurikira amakuru yacu ari imbere. Iyi ni Mboneshakure ya Hejuru TV, Imana ibahezagire.